Ubona yuko ino ndirimbo ari indirimbo yanditswe 1994 yandikwa na Kidumu yandikira indirimbo yanditswe kiba mu gihugu indirimbo yanditswe ngira mvuke indirimbo yanditswe mama gahunda yo kumvya hama iyo ndirimbo iza kuba record cyangwa iza kuja muri studio gufatwa amajwi 1998 igihe iragikorana na Robert Kamanzi. Okay, muravyibuka ico gihe Kidumu yagikorana na Robert Kamanzi ni harakiye muramuzi umwe mu director yari manager wa Kidumu akongera akaba na manager wiwe yari mu director by the wa Kidumu akaba na manager wiwe yamukoreye indirimbo zitandukanye indirimbo yamugoye gica Tanzania kumwe na n'abagiye atandukanye muri Tanzania muri Kenya bagiye kwaka amasezerano nabwo 2005 niyo ndirimbo navuga yuko yari mu ndirimbo yari mu album yiwe ya mbere yaramenje album ya 30 isohotse abana yuko inyuma y'imyaka 30 bro tell me how indirimbo imaze imyaka 30 no musi nabumvije curo 10 jewe n'ubu sindasi ariko yisubiyemo nawe yasubiyemo rega yakoreye clip yakoreye clip ya ubye sound irimo irasubiyemo kuko yabivuze ubwiwe yavuze ati uravye kuri lyrics mutama ujya lyrics ni igize indirimbo big impamvu idasubiyemo ntigeze yandika ngo remix ngenda gusigura igituma atakwandika remix cyata kwandika gute ashaka kuba yahinduye umudiho gusa akavuga ati nongereze poa na quality kuko kijya gihe byari vyake voilà nivyo yakize urumva ko ari vya bintu mu bisanzwe ibyo ngire imeze indirimbo yasuye yarongeyemo ama instrumental bwa mbere bwoko arongeyemo misa na mastering kuko yavuze ati ide yahawe ide no mu producer yitwa LG numwe mu producer asanzwe mu gihugu ca Kenya no mu Burundi by the way no murundi ariko abantu babiye gatandukana muri Kenya no mu Burundi ni nasazo amufasha bimwe bimubwiye ati usaza ubona gute dusoma ino ndirimbo Kidumu amubwira ati tujyene wapi kabisa Jesse bakuzobeza twisubiramo sehondi aya wapi ambwira ati reka tumviza nizusubiremo yati ibintu byabatekinzo mu minsi 5 byabafashe iminsi 5 urashobora gusoma ino ndirimbo ibati bayisubiramwo yamunezeye cyane nece afata decision yo gusoma indirimbo za kera zose yashaka zisoma Kidumu ni idea nziza Kidumu agize na idea nziza azogere kuri ryanya yaririmbye ubushikiranganje bwo kwivuna basi oyaje ajare kuri yaramenje album ayiburuture yose nuko rero ico ariko adukanwa mu myaka no kanya nuko indirimbo yakozwe na LG mixage na mastering ikogwa na Bob Pro ariko kandi kundi ruhande wa directing the video yitwa Higwa Sincerity uno mwarabu numwarabu Higwa Sincerity numwamaze gukora ama video barundi nka batatu kera mugaba kera yes nawe washizemwo guitar bass ni Sad Kinyunda harimo na saxophone umwironge washizemo umwironge niwo witwa Don Saxophone Shukuru nawe muri hara muri nto abose babenshi nawe muri arena by the way Shukuru abana zema solo abana muri arena benshi abasaza bajya gutama muri arena bacamubona nuko kido ndibakure mu Burundi by the way press chaos kiretse gusura mu direct no producer asazwa abantu babiri Kenya no mu Burundi urumva ntituzi bitagure muri Kenya mu Burundi naje mbona mengo ngaho ni Dubai oyo ni video hari ama image oya video yakoreye Dubai oyo yakoreye mu Burundi igihe yaje ngaha muri bade gicagiye yaje ngaha anye mu gwe cyuna kabiri aje mu karuko na family yiwe yose Kidumu ro yanagarutse aravuga ati no ndirimbo yakoze kugira ngo habe improvinga quality quality nuko ijamwe amajambo agezeho kandi ari ku standard ariko arana trending niko yanitse avuga nibaze yuko rero abantu biko bayifiringa indirimbo kwanza ntushaka kuvuga ngo bari ko bayifiringa bategeze kwifiringa uko bigenda kose legend always my legend ariko mbeko twekana ngo yumvirize big Rubamo na Delisia mbeko tweka abantu bayumvirize jesha kwagara ku kiyo cha Kidumu kusanga zino ndirimbo eske ni kintu ciza cyane kintu kibi kuri mwebwe uko hasha kwifata batira ikintu kibivanye nuko Kidumu kwandika kwiwe ntikwahita kwa kujya yandika no nika cyandika kandi karamu yandika yagiye no muri cyandika umutwe wandika ni ucandika wiyumvira by the no uciyumvira no usaba kino kintu bwo kuri mwebwe murakimeze gute nikitwage kimusubiza nkuko byabaye kuri Lilo
mbwa no kwa postinga we video zijya rero araza uploadinga muri ya quality nyene reka ndavuga Audio haba kujya clip nyene. canke audio agaca zigira download bushasha araza downloadinga agaca zigira akaze upload. kuraha Ahantu anazibitse Ahantu akazizana Eh, asha kuri YouTube ivyo yiwe. urumva ko bitandukanye cyane niyo isubiwemwo nimba ari melody ya kera akagihindura donc ni nka remix mu bisanzwe ni bon hariho umu artiste araho nabonye yigeze kuba afise indirimbo yiwe ya kera cyane nibaza ko ariyo yatangiye kuririmba après nka 2 ans aca arayisubiramwo ayisubiramwo ya majambo nyene vya bitero nyene vya bindi qu'il a changé yafashe ya melody ayikura muri wa mudiho wa kera voilà awushira muri melody nshasha Urazi- aravuga ati mbega ubu hagezweho iki urazi kivu sinon biratanduka biri très différent na bijya bya roriro ahubwo je ku bwanje novuga ati keep it up mutama kuko ikintu yakoze ni ikintu kiri bon urazi kidumu sinzi ko maze gukora ama analyse y'indirimbo amaze gukora z'ama featuring n'abarundi duhere kwa Mokens duhere kwa ba Estanish duhere kwa ba Adojo San nandi agenda atandukanye nta murimvyi n'umwe yigeze yemera ko aririmba mu mudiho yigombeye bose baza mu mudiho bien sûr wiwe Kidumu afise umudiho wiwe yakoze Kiretse kandi umwe akibandanya kiretse umwe gusa uyu Auguste Auguste Burundi. oya reka nuko hariho ivyo bahurirako Auguste Burundi hariho ivyo bahurirako yamubwiye ati mutama je ibyo buri legend ntumbaze se Oya. ndagufana mugabo hariho ivyo indirimbo bahurirako z'ikirundi burya Auguste na Kidumu hariho ibintu bahurirako nk'igiki I mean basi urabona ijya midiho yakaranga 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 Mm. donc Kidumu nawe si akaranga komtel mugabo urabona yuko akeneye ararimba ikirundi utuntu, cane yego arerekana ko ari umwana kandi urabona w'umuranzi nka ndafuha Eh. ikirundi asample voilà urabona ntuze ya doze hamwe ni raha raha ni igiswahili ca kindi harimwo agaterume hariya nyine rero hana akantu ibintu ndakubwire byo kuvuga ngo igiswahili ca kindi nyene Neza donc cane. umuntu akunda ibintu biruko kandi urabona ko Kidumu ariko aririmba urabona ko ataginga karaoke yeah. indirimbo ziwe zose zitaginga Voilà. karaoke ndakubwiye kandi rero bugira rero nimba muturabibona neza indirimbo zitaginga karaoke buri munsi indirimbo zidapfa gupfa oya muramaze kubona ko Ntizipfa. amashow yose ububare bwinshi buri ngaha mu gisagara ca Bujumbura karaoke ni indirimbo zo kuva mu 2 kumanuka apana 2 kuduga ni 2 kumanuka Yeah. Kidumu rero ko show ntuze musique yiwe ni 100% commercial ni 100% commercial afatanije rero n'irya boda boda yiwe umva n'ibindi bintu biba birefu boda boda band indirimbo ziwe nazo nka zose zo mu 2 kumanuka no kuduga gatoya ni indirimbo zakunzwe kandi zigikundwa aba ufatiye ku myaka ufatiye ku bakuzi ufatiye ku bana bose indirimbo za Kidumu barazikunda biroshe rero ukavuga ati shaka kuzisubiramwo yeah. kugira Kubera ngo ko ari mzure sure bizomufasha yuko cyane bose- gose Ego. bizomufasha kuvyura abantu biwe Kandi- ego basanze bamukunda mugabo kandi kandi bizofasha ku ma generation yose kwegeranya generation Yisangemwo. yisangemwo Voilà. kubera ko ya generation bazikunda kera n'ubu bagaruke kuzumva kumbura ubu bageze mu yindi myaka bageze mu bindi bigero uzosanga yegeranije generation zose ano kuzosanga yegeranije generation zose Kidumu kibido kibuganizo tubareke mu vizino ndirimbo yiwe nk'amasegonda 10 gusa kwa dusima amatwe twakira mu kana bese n'amakuru twati wakira